Ndugu yangu sasa rero iyi 2024 urabizi tujya hagufi biduha amahoro n'ibitungukira so niyo mpamvu navuze ati none ryo bashigikire MT number 1 yarampevye neza bivanye n'ibikorwa mwakoranye ba Johnkay dukoranye nabo barampemba neza kandi wahembye neza kuri utundire muri abiri ninde twumva umugabo w'ingyamuye je kweri sinzi ngo nuko nakoresheje n'ababosi beza canke biki vraiment kuva ntangura basi mvuge ntanguye film nakoze iminsi 25 iminsi 25 mengo ntahembwa guheraho niko ndaciye ntangura guhembwa kandi uko natangiye gukora naguma nduza umushahara banduza kugeza n'ayamago ni kuvuga muri make wowe nta kwezi wamaze uri kurakora udahembwa ntako namaze vraiment abamaze imyaka n'imyaka bakora badahembwa nabo uno munsi bakumva gute bumve neza yuko bariyiwe n'ababakoresha sa turakeneye commentaire yawe hama turangize iganiro nk'waravye post zabo zitandukanye utitaye ko mwakoranye mijambo rimwe turi mu kiganiro yes naji haribia Maro ijoro ryiza oyagenda ungishiye basi none gashawe twabonye mwamureba ryiza murakoze oya ntaho ginzo ko mwanangwa n'umurizo ijoro ryiza urakoze yumana yacu Yes mwiriwe canke mwaramutse nkuko bisanzwe ndabifuriza amahoro amahera umugisha mu byo mukora ikiganza c'Imana kibandanye kubana namwe muronke amahoro ubuzima bwiza hamwe n'amafaranga yo atuma tugera ku byo twifuza buri munsi uno munsi ngarutse kugira ngo mvugane namwe ndabayagire kuvyerekeye ino industry ya 257 ibiriko biripasa right now hagiye gusha canke ibintu bigiye kugenda neza uno mwaka aho ubona yuko industry y'igihugu cy'u Burundi imeze neza cyane nashaka kuguha ino nkuru nkuko wavyumvise mu gutangura kwino video uri kuraraba ko kanyana yabuze ahagarara kanyana jaja mwamenye mwakunze akina filme neza ari umwe mu bakobwa igihugu cy'u Burundi gifise abactinga neza canke bakina amareresi neza bavyitwaramo neza gose muramuzi rero yabuze ahagarara mu ruhande rwa Johnkay asanzwe akina amareresi nawe nyene canke MT number 1 womenya ko abo bagabo bose amaze gukorana nabo kandi bakamuha ivyunguka ngo bimeze neza cyane rero bano bagabo bariko baraterana amajambo agiye atandukanye ku mbuga zabo ngurukana bumenyi nkuko mwagiye murabibona biri trend sana ndazi ko niba ukoresha imbuga ngurukana bumenyi ibi bintu urabizi uramaze kubibona ni mwijoro ryahise aho twabonye ikiganiro kija kubonesha kure TV online yumwe mu basanzwe babikora neza yitwa Love Mwarimu kuri BAB TV aho yagiraniye ikiganiro ciza na Kanyana canke Jaja bivana nuko wowe umwita aho yagiraniye ikiganiro c'iminota mikeyi ariko wumva ko bavuzemwo ibintu bigiye bitandukanye mbega wewe bivuga ku iki mbega wewe wavyakiriye gute wamenya ko Johnkay asanzwe akina amareresi yavuze ko muri industry ariwe yinjiza amafaranga menshi cyane yoba ari umubosi kurusha abandi hanyuma MT number 1 araza aramubwira ati oya ihibambewe uranguha urabesha nawe amwereka ibiharuro vy'indirimbo yiwe isanzwe yitwa yasa nirirenga twese twakuze tuyumva aho yaje nawe kuyisubiramwo mukamenya ko iyo ndirimbo itari gwiwe original ahubwo ijya yiwe ari remix yakoze iyo ndirimbo rero ikaba yerekana ibiharuro by'amafaranga menshi yagira mwinjiriza ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe nkuko vyagiye biraboneka ni ibintu vyanditse ni ibintu bitahuritse kanyana rero yabuze ahagarara ati mbe bashanshigikiriye canke shigikiriye ariko no bamenyesha ko vyose aragakino ka industry kuko nyuma yaho twarabonye yuko Johnkay yanditse stati kuri Facebook page yiwe avuga ati nukuri MT number 1 ngezaho jewe sinzosubira kubarusha amahera mbega wibaza ko kurusha amahera umuntu ari icaha canke ari ikintu kibi wowe ukoze mbega ko yamubwiye ngo amugezaho nuko yabonye ko yari kwavugisha ukuri ko yoba yabeshe hari habamuruta amahera nawe wewe kubgawe ubibona gute bandanya rero ukora subscribe niba utarayikora tugiye kuguma tugutohoreza amakuru ya 257 canke amakuru ya industry yo mu gihugu cy'u Burundi
Burundi benshi bayita buja flavor naho jewe ntabikunda ivyo bintu kuko abantu baririmba benshi hari abavuye ruguru bataraba muri Bujumbura rero numva umenga yofuma iba Burundi flavor yes jewe nitwa Alpha niwe bari kurumva rino jwi nagenda gutoreza amakuru agiye atandukanye ngiye kuguma ndabigukorera everyday mugiye kuza muraronka inkuru imwe ku munsi n'imiburiburi rero bandanya ukora subscribe niba utari bwayikore partage kugira ngo abagenzi bawe baronke update news ziri muri 257 industry yacu ibandanye kuja ku rwego rukomeye cyane bano bagabo bose n'aba diaspora nico womenya ko bakorera ibikorwa vyabo mu gihugu badakorera ibikorwa vyabo mu gihugu c'u Burundi ahubwo babikorera hanze y'igihugu c'u Burundi hanze y'umugabane wa Afrika niho rero bakorera ibikorwa vyabo ngira ngo amafaranga vya vrai barayafise menshi kuko ubona ko na Kanyana yavuze ko bamuhemvye neza ikote zose ati narakoranye na MT number 1 yarampemvye neza narakoranye na Johnkay nabo barampemvye neza atuno mwaka rero no kwiyegereza ibiduha umunezero n'ibitwungukira bandanye rero ronka amahoro amahera n'umunezero wiyegereze nawe ibikungukira ibikunezereza nivyo ndakwifuriza uno mwaka ube witerambere kuri wewe mu bawe no mu vyawe ndakwifurize amahoro ndakubwira ati ciao ciao